turi kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa Mukakaro 2023 aho umupfasoni mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaramukanye urugendo rumuzana muri Amerika aho aje gutora agashimwe kitiriwe United Nations Population Award muri uyu mwaka. Nyakubahwa Angeline Ndayishimiye ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ni umuvyeyi kuri benshi mu buryo yagiye aritangira abarundi mu ngorane zitandukanye mu gihugu, haba mu kubazanira imigambi bateza imbere, mu kubegereza amavuriro, amashure n'ibindi bikorwa vyiza. United Nations Population Award ni agashimwe gisata ca Nations Unies gishinzwe igwirirana ry'abantu mw'isi, population, giha umuntu ku gatwe kiwe canke ishirahamwe riba ryaritangiye abandi kw'isi mu buryo budasanzwe mu kugira impinduka mu buzima bwabo. Ico gisata ca Nations Unies gihitamwo abagiserukira mu bihugu bitandukanye 10 bagahitamwo biciye mu matora uwo muntu canke ishirahamwe gitanze kurusha abandi mu mwaka akaba aribo batsindira ako gashimwe. Au nom de notre comité, j'aimerais chaleureusement féliciter les lauréats du prix des Nations Unies en matière de population. À titre individuel, son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye de la République du Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakoze iki kugira atahukana ku gashimwe k'umudari w'inzahabu n'urwo rupapuro rw'umutsindo uyu mwaka? Ahanini umupfasoni w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyakubahwa Angeline Ndayishimiye bamugomwe kubw'imigambi myinshi y'iterambere yashizeho kugira afashe abatishoboye. Imwe muri iyo migambi akaba ari ishirahamwe uwo Nyakubahwa yise Good Action Foundation, benshi bazi kw'izina Umugiraneza, rijejwe gufasha gukinga no kuvura ingwara zikunze gufata abakenyezi. After a successful career in the private sector, the Office of the First Lady for Development in the Republic of Burundi was established in 2021 to institutionalize the activities of the office and to facilitate initiatives with other First Ladies across Africa. Hari n'ishirahamwe yise Femme Intwari ryo gufasha gushira hamwe, gukomeza ubumwe no guteza imbere abakenyezi n'abakobwa bahoze ku rugamba. Uyo mupfasoni rero yahawe ako gashimwe kuko yashoboye gutorera inyishu nyinshi muri ivyo bibazo iyo miryango yari ifise mu gushiraho ikigo c'abaganga b'ingwara zijanye n'ihahamuka Centre Psychiatrique, harimwo abajanama n'abaganga babaremesha bakanabavura. Uyo mupfasoni yubakishije amashure kugira urwaruka rw'abarundi ntirusigare inyuma mu ndero n'ubumenyi. Nyakubahwa Angeline Ndayishimiye arazwi cane mu gikorwa co guharanira agateka kazina muntu, cane cane ak'abakobwa n'abafasoni mu kuvugira abakubaguwe ku nguvu canke bagakumirwa bifatiye ku gitsina. C'est avec un immense honneur et une grande joie que j'accepte ce prix dans la catégorie du prix individuel en matière de la population pour l'année 2023. Ce n'est pas seulement une reconnaissance, mais aussi un encouragement à persévérer dans les actions menées en faveur de la population burundaise et surtout les femmes, les jeunes et les plus vulnérables. Lorsque nous nous sommes engagés dans la transformation des vies de nos braves populations à travers l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi et à travers la Fondation Bonne Action Umugiraneza, nous voulions redonner le sourire et la dignité aux personnes que nous servons. Ako gashimwe ka United Nations Population Award kagizwe n'iki? Ako gashimwe kagizwe n'umudari w'inzahabu, urupapuro rw'umutsindo ariyo diplome n'agakemanyi kabiherekeza.
Inyuma y'ivyo birori vyo guhabwa agashimwe vyabereye ku cicaro gikuru c'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, hakurikiye agatutu n'ibirori vyo gukeza no kwigina iryo teka uyu muvyeyi nyakubahwa Angeline yateye Uburundi. Kubiriza mpamiriza bivuga iyo ndanga y'Uburundi bwacu. Ona uri mama Burundi, mama mugira neza. Kiwacu. Umve. Rina ndayishimiye idanga y'akaranga irangwa n'ubura. Ivyo birori vyari vyitabwe n'abarundi n'inshuti zabo baba mu ntara zitandukanye zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagize akaryo ko gusubira gukeza uyo mupfasoni w'umukuru w'igihugu kubw'iteka yarahejeje gutera Uburundi n'amakungu akaronka ku gashimwe kadasanzwe. Ishirahamwe Dikobu riharanira iterambere no gufashanya kw'abarundi baba mu mahanga ntiryatanzwe kuza gukeza umupfasoni kubw'ivyo bikorwa vy'iterambere yaranguye mu gihugu, aho abapfasoni bahurikiye mu ishirahamwe Dikobu bashikirije udushimwe dutandukanye umupfasoni mu kumukeza. Igisata ca Dikobu kijejwe itangazamakuru ariryo Dikobu TV cari cahishikiye mu ntumbero yo kumenyekanisha mwene ivyo bikorwa vy'ubwitange, iterambere ku Burundi n'abarundi aho baherereye hose. Dikobu TV iboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko kimwe mu migambi yayo ari gutera intege abarundi mu kumenyekanisha ibikorwa vy'iterambere n'ubwitange bw'abarundi. Dikobu TV irabahaye ikaze namwe mwese abarundi muba mu mahanga mufise imigambi n'ivyiyumviro vyo gukorera hamwe mu kwiteza imbere no guteza imbere bene wacu basigaye mu gihugu, muze mumenyekanisha ivyo mukora, businesses zanyu canke gusangiza abandi amakuru yobafasha gutera imbere arizo twita ama success stories. Mugatera intege